inzuka nyinshi abana benshi uno munsi ni pare. Hey, Goat. Muhammad. Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien. Moi de ma part, il me dit Fureshi Sanyo ndi kumwe namwe. Numuneze gwezo kundi ka boss for real, that's my name. Namandabazanira misi yose ikiganiro cyitwa Hey Goat. No munsi tuza guhenginga out nandi uyu munsi tuza gukina amajeu nandi uyu munsi turaza kurya vibe imeze nandi turaza gusohoka Friday turi kumwe n'umu artiste uwahe. Ndagutuye numwe mu ba artiste ari on trend. Numwe mu ba artiste afise ndasubiyemwo yakwije 100k views mu misi ngahe wibaza ko ari misi ngahe mu misi gusa dang 100k views turaza gukina biyao no munsi ni pool table niyo vibe tuza kujyana rero wibaza ko takuntsinda ka boss for real I'm the best let's go uyu munsi ni pool table hey my brother Alvin. Assez. Bro, hahi à la santé. Inzoganisha bana kabisa. Uri kwazana ibintu by'amanuzi yazisazinga mugani bon. Tangure kunyinjira naragutsindaga bro. Jamais. Tumeze neza. France, nishobora kuntsinda wowe. Zakwe. Je ni salade nawe ni bon. Fresh tu. Uko ready? Yeah. By the way, reka ndagukeze kwanza kwita 100k views mu misi ine bro. Boss nibuka yuko ari misi ine mugabo ndi yazanye ku munsi umwe. Umunsi umwe? Yeah. 100k views? Yeah. Alvin. Mugabo sinibuka yuko ari bon, je me rappelle pas. Eh. Oh, birawujije gushira ball kuri bia. Kabisa. Utabomoa au mimi nianze kubomoa? Je na choix donc, je sais pas. Ouais, bomoa we. Abakonzi ba Alvin Smith. Anataka kuangusha. Jeni bien bro, mimi niko fresh sana. Let's go! Ai! Iyi system irabaho. Yeah. Iyi system y'abakaca. Y'abakaca. Voilà, kandi namaze kwinjiza manini. Bimeze gute none? Wowe nubwo bwirabure bwawe ni waraye ukwiye kumera nkanje. Kwirabura none Alvin, kwirabura kwanje kura guteye ikibazo mu commentaire wamunyinjirira. Je nimbuze ibintu bijena mu buzima. Kubona umuhungu yirabura kandi amavuta ahari. Kandi ufise moye gusha maniga nyegera. Je nababwira mwebwe ni munyegere jewe. Kugira utwereke umuti. Ndabereka umuti. By the way, aba artiste birabura ni benshi. Ni banyegere rero. Bro, Mija, mato manini. winjije mato. OK, d'accord, donc c'est tout short. Non, c'est tout short. Ya mbere winjije mato. Ni wewe. Nije ngina. Nije manini. Ni wowe ukina. Ndoye. No, hari yinjiye cyakonyari. Winjije amaso mato. Nimba ari mato nayo wawe rero. Nayo wanje? Yeah. Umva je chambana ngina amaso mato rero. 2 fois. Mama we. Bazinde kwa mazinda. Kandi wewe mama. Watanguye manini utuwinjije Wakera mato. urugoro kumenga rugwase kugira. Oya nije ngina Alvin. Nije ngina. OK, c'est bon. Tende kazi. Bro, Yeah. by the way, je nararyohewe le fait yuko usigaye uri mu ba hitmaker uri umuririmbyi wa kabiri gukwiza 100k views mu misi mikeya. Si ikintu gitoya sana. Hajyanye ndakwibutse ndagusubiza inyuma muri 2017, le 27 août 2017. Warasohoye indirimbo yawe ya mbere Panda. Panda. Warutse umunsi wayisohoye. Umva urazi no munsi rero. Urazi ko wenda kwemeye kubera uri mu ndakunda ba journaliste nkawe avant yo kubaza umuntu ikintu kabanza kujya gukurikirana ivyiwiwe. Apara abandaza kubaza ngo none waririmbye umuziki ryari, umuziki wa mbere wasohoye ryari. Umva genda kuri YouTube urabe igihe umuziki wa mbere watanga kwinjirayo hamwe cyusumbaza. Uraje ngaho ukambaza ngo umuziki wa mbere wasohoye ryari. Na YouTube zihari. Hari izindi question atari beta ari betaye. Question betaye. Question bête. Betaye, bete ni bisanzwe. Urumva yasohotse le 27 août 2017. Ni indirimbo yabonetse yuko Alvin azanye umudiho wo kuzararapa mu gifaransa nije ngina. Wazanye umudiho wo kuzararapa mu gifaransa. Bro, target orufise ni yahe mu kiyagiye. Ni yahe mpamvu yatuma uvuga ati reka zinandika mu gifaransa. Twari tubiruka kwa stick ibintu nk'ivyo. Kubera yuko nari ndagikunda. Igifaransa. C'est une chance. C'est pas une chance, bro. Maniga, reka guhari. Ya urumva rero je ndika mu gifaransa, urumva narakunda igifaransa. Kandi niyumvaga ko shobora kurima mu gifaransa n'ivyo vyangyohera mugabo harageze igihe abantu bambwira yuko ego urinje mu Faransa abantu bazokwemera. Ati mu byacu
arageze igihe abantu bambwira wewe ego urarimba fresh kandi c'est bien tu fais partie y'aba rappeurs mugabo ukabandanya igifaransa nta namuzofushise kabisa c'est pour ça nacenye tuvuga ati reka ndavyikawusha ya voilà c'est ça indirimbo yawe hahiye twebwe abantu bo mw'isite bamwe baguma bumva ati ngo ijya ndirimbo yabaye hit kubera Double J ijya ndirimbo yarose ama views menshi kubera Double J ibiki commentaire nk'izo nya Alvin uzakira gute waramaze kuvyumva ivyo jewe muta umva ndakubwira ikintu kimwe jewe nanye ndonka ama commentaire kuva nkitangura music kandi urumva nta muntu atavugwa mu buzima mutse na Yesu Kristo yaravugwa baramuponda akavuga ujya mu jama reka natwikira nuze Yesu Kristo abandi ba pastori cyangwa abandi ba padiri baramufaka wa kavuga hari ujama yaje kweli wewe atanga ubutumwa kwa gusa kuko abantu zaba bakira bo mu gutanga ubutumwa waratanga amahera cyangwa ugatanga iki genre ama imari kwa donc nka or ama akakubwira nka future rero Yesu Kristo yaza we yabivuga for free and bajya abandi bacabona yiko ariko arabikira isoko rero je veux dire yuko na Yesu Kristo yaravugwa yaranka ama commentaire mabi na meza ndetse jewe rero donc ivyo umuntu aravuga uravyiteguriye kuzokwa muvugwa kandi utavuzwe usanga atabishasha afise kabisa umugore wawe rero Nirna kamikazi wawe yarakwinjiriye muri Capo Quiz tatuwaje za Alvin ziranshisha tatuwaje za Alvin zingeza ahantu urafise plan yo gukora kwizo tatuwaje za Alvin nimba atari banga plan fise siyo kuzikuramo ahubwo yo kongerayo zose zuzure neza na neza umubiri wose ya kandi nta 2 ans fils nubona yuko uzobuta udakurikije ivyo umugore wawe ashaka umugore wanje ashaka umugore wanje ntiyanyemeye kandi ndayafise uzifise ahubwo we nanyinjire neza napa base ari karankomera induru none byo tatuwaje none wowe se nibwo ko tatuwaje ari mabi yanje uwo ko kwankomera induru ngura washaka tatuwaje yashatse kumaramaza gute too short Alvin mbona ko concentré waninye cyane je suis pas concentré man ndanywa urabizi kandi ni yambere urumva no bagute concentré wowe hame kindi kintu naco yakubwiye nacibagiye kara trendinza uka video karazunguruka sana Alvin intoki ziwe niziri soft Alvin ariko arankaresa nabishasha numva je ndi umwana wo mu cité mutatu twarafyatura amatafari twararima twagira iki je sindi umwana nakuze muta ninywera amata canke kirumva rero ibigaza byanje nishobora kuba nk'umwana wo mu giti je narafata isuka je narafyatura amatafari jewe narakora ubuyede urumva daho twarakoze ibintu byinshi cyane bituma n'ama visage yacu akomera adasara abandi bana ataco bakora rero urumva nciyo ndamugira atahurisa biratahurisa c'est normal kuri ico kintu ngene uvuze bro je ndakunda ukuntu wasolinga pesa unayitafuta chini juu Alvin ari muri baba artiste baguma bigotwisha ibiki nakubali baguma bigotwisha akanotura gatsigita sana tugikorana ikiganiro naguciriyemwo wari umukomisiyoneri urambwira ati kabose sigenda ndazimiduga uronse umukiriya umbwira mu nyuma urambwira ati kabose sigende mbereza abantu bimeze ukuntu uronse umukiriya nambie sivyo abandi ba artiste wanaogopa nasema bana sasa reka mpoweshe mundu cyane branding Alvin ni branding abudi ba urumva ndakubwira ikintu kimwe ndaguye conseil na wewe kandi urazi ko je namye ndagwa ama conseil wewe kuva long time brother ya je ndakunda guhanura abantu ko bivanye je n'ibyo maze gucamo je ndazi ibintu byinshi cyane ndamaze gucamo ibintu byinshi cyane tu vois rero un petit conseil ku bandi artiste comme moi ntushobora gukora akazi kamwe ntibibaho biravana n'akazi mugabo nk'akazi kacu k'uburirimvyi turabizi ku isi yose yuko buriha neza mugabo ngaha mu gihugu cyacu nta note rero nimba atabishasha ndazi abaririmbyi benshi bapanze amazu ya 500,000 700 bon je mazi chambrette singe ngaho mugabo nayo mazi chambrette ni ya 230 umva si make aussi irakiza ibirina mugabo hari igihe mwana nimuka bivanye n'ubuzima nyene bugenda burahinduka tubo rero andi artiste bo bibavuga ngo jewe nta kindi kintu nokora atari umuziki ngurumva ngiye guserva muri kozi byosarisha abana bambonye uragenda hanze urabe bagira style store tubona bose bakora mu resto barahasolinga kandi usanga akora muri resto umva ari class nyene akaguseva wo kavuga kana akakubwira ya na merci mais ici je suis au boulot ayo avuye ku kazi akaca asubira muri yantu za yiwe uzora abantu benshi bo hanze mugabo ngaho mu Burundi bakubwiye ukore
urumva je ndi umusitari tinya abana batomboye abana bazombora bumva bazontuwe ngasovuga umusitari aserva uyu musitari w'umuservere cyangwa uyu musitari akora ahantu tuba pourtant suko bimeze dukweza gukora kuko udakoze none amara videos yakura uzakura hehe aho niho handi uzosanga b'abaririmbyi bizera ba diaspora wala cyangwa basanga birirwa mu rumogi ugasanga n'umuririmbyi asigara umusuma baramufasha ariko ariba kubera iki byase ko arondera amahera ngo arindira umuziki none ubu muza covid yaraje imana ishimwe ko byaheze ngabo mu Burundi byagabanutse mugabo ibaze nko mu myaka umwaka uheze hari concert yaho oke abaririmbyi babaho gute imagine barabasuma mu barabe neza ndamusange barabaresiko abartiste barabasuma si à toi de jouer mta ni warushikiriwe je ndakora muta Jesse ndaho sana je nawe bari uboyi nzi ko umurufyito ntaco biba bintwaye kabisa mugabo akazi ko kuzura tembereza abantu vyahiriye ko tudasuye kubona bikubira kandi baronka abakiriya Alvin nta baronka abafanzi barakuririra sana mugabo urumva vyari bigoye kubera Raz ko mfise umugore ya too short too short je nafise umugore muta ndubase kandi urumva akazi nk'akazi usanga benshi ari abakobwa turiko turatwara sivyo abahungu ni bake burira amataxi muta benshi bikundira zanuze nya amabisi cyangwa kubya umva je naterire mugo umukobwa umva kubera bari class avuga umva kanaka ngo note rero nagiye gusanga bijya biko yanera n'umugore wanje kubera naguma ntwara abakobwa gusa niyo naumva yarabaye source yo kubihagarika byose niyo yarabaye source nije nabishase kubera twaguma dushwana umva ari gihe wasanga ndatwaye n'umu client ambye ngo jewe ndindira nje kuvugana n'umuntu ndakuriha amahera station nkamurindira uri kuvugana nini nkamutwara ahandi ari telefone ya kizima umugore aje akambura byari bigoye cyane kana katara kwingira umva rero c'est pour ça que ndamubwira je ndabihevye aranga ko kwihevye kuri jewe no jewe ni genre c'est pour notre bien c'est pour notre bien mana ndagusabye ndakinjitse ori kibamba era ba putain urumva rero biratahuritse kabisa biratahuritse cyane Alvin uri mu ba artiste novuga yuko social media urayikoresha sana sijui kama Alvin ushona serious social media sinzi yuko peut-être wamaze kubona yuko social media arimo akantu kameze fresh yewe mbayeho kubera social media muti ndakora ama business menshi muri social media ndakora ama video ndayaposta ndinje amara kuri YouTube ndakora ama pub menshi ari n'ayandi mwebwe mutazi je comedy na tupia Instagram jewe 24/24 mbadi online ntushobora kumbura mu buzima urayikoze kubishura ukonye hari inkuru ya trendings hari inkuru yaciye mu maso y'abantu benshi bavyuka hari samedi bavyuka peut-être canke dimanche bayibona iyo nkuru trendinga iri on trend kuri Instagram kuri page narinze kuvuga izina banatwambia ari umustare arembeje abana umustari wo kumutanga arembeje abana kujya abana ibiki ibintu nk'ivyo abana b'abahungu kutavuga uvuga abana umukobwa none urembeje abakobwa c'est tout à fait normal c'est normal arembeje abana b'abahungu n'uwo mustare n'umuhungu abahengo kumutanga ibiki iyo story umaze kuyumva ukonye Galvin we yakiriye gutega bro ndazi neza yuko umu artiste umwe atanze image mbi ni mwese amwe avuga ati artiste bose mu Burundi nawo wowe ukibona wayakiriye gutega brother je nkibona ntibyantangaje cyane kandi byarantangaje cyane kuko je sinigeze cyo ndavyemera muta none baravuze yuko warindira umuntu ashobora gutemwa bon jewe nari kuvyemera je kugira nabishigikire kandi naje kugira poste na vyanje nari kwiposta hamaze kuboneka umuntu live ariko aratemwa nanje nacavuga aba artiste nk'aba bakwiye guhanwa aba artiste nk'aba niko batu bakeneye mu mugabo umwe ata prévu hari umwe ata umuntu araza gutemwanya okay ni nkuko bashobora kuvuga kabosi wewe mezuku cyangwa bakavuga kabosi kuva yinjiriye muri imbere imiziki isigiye itakara dusigaye tubura ama flash umva ugasanga ariko avuga kabosi ntarimo aragufata none wumva ari niba ariko umunsi bazo gufata wivye nka kamera cyangwa flash niba bavuga voilà ni umusimo wa muntu mugabo mu mwanya ata preuve mfitiye ikintu muto ahubwo wowe umuntu bavuga mu kirundi ngo ubunwa burahanwa cyane gose deje maze kwagiriza umuntu ikintu udafise preuve ni ushobora guhanwa buryo
burya rero nyamuntu wo kumutanga nuko atawenzi yaba ari jewe naca ndabitwara nkaca mvuga jewe rero umva mutegezwa kumbwira uyo muntu aza gutemanya ngaha atari uko jewe ndabitwariye umwe abantu benshi baguma biyumvira naho wowe baguma biyumvira abantu benshi bo ni nkuko na jewe mutanaje barabavuga bahora batefura umugore wanje umugabo ari maraya iriki je mandabwira umugore wanje none wewe hari ifoto barakwereka je ndi kumwe n'umukobwa oya none abantu bakusanira amajambo babanze umunsi umwe wambonye je ndi kumwe n'umukobwa bamfotore hama bakubwire bakwereka ifoto bafise preuve muga mu mwanya we bakubwire gushaka umugabo wawe ngo atsoka n'abandi bakobwa umugabo arajya abandi bana ata foto fise ndi kumwe n'umukobwa abo bashaka kuduteranya rero ikintu cyose na preuve mona bagateranye ya abantu si beza muti kabisa nije nanshikiri ne warushikiriwe bro ndibaza yuko ico kintu vuze abantu benshi bagikoreyeko zogenda neza ya nuko batarenze kuzana amajambo badafise ma preuve preuve mutsa ya je nazumvise kweri kandi urumva tushot ya Ego naje byaramabuye mugabo urumva none kumengo byarapoteye barabuze umuntu atemwanya mugabo bon je sais pas si ari ivyo cyangwa atari ivyo je ça me regarde pas mugabo wo focusinga ukazi kawe je focusinga mu kazi kanje mugabo urumva entre tant mu artiste nkanje y'umwambisi bara tushot y'umwambisi bara urumva abambisi bara artiste bose nkacagihe aba artiste bose twace tujya mu ntuzenya bacha babona umengo abasari nizo zabo nizo bakina mugabo nkajya baramwambisi bara sinzi bamwambisi bara Jean muri Jean pour ta preuve tugeze tubona none Alvin kira kintu nimba ari ico wowe kivuga ku ikiga bro kira kintu nimba ari ico wowe kivuga ku ikiga ni jewe no tangura kumufata ukamwitwarira too short Alvin vipi bro ukuna vibre oh mama we haganye Alvin ku kintu kijanye n'umuziki wawe hari regret umaze kugira umuziki wawe ukavuga ati kano kantu mu myaka imaze indirimbo nje nashize muri 2017 gushika muri 2021 regret mfitiye umuziki ni iki regret ikintu regreta mu muziki bon je nana kimwe ndogreta muta kuko je ivyo nkora byose ndabishira mu bwenge sivyo je naho cyagina kora amakava ndi gusa iki sinakijuju nifise ubwenge muta nafise target yanje ni ubu bose baranzi ubu turakurondera none ubu ko bose banzi ndacafota kandi nje sinyiki foto zandi gusa donc bako kitwa itambu Kiswahili njia ya panya inzira ya hafi kugira ushike fast hapo bro siku una shine sana jenda na maya muri music imutsa none ngo buragute kubego areka je simwe babandi amara yabo tutaziyo aja jewe kuva ndi mu isite kuva nkiri mu buterere naho nambari muzigi ihumbi mugabo kaba gasa neza voilà rero ubu imana yaramezagiye ndashaka kwigurikira cha desami muta ndakigurira kuko je nanye nkunda kwambara asha nk'ubu rero ngiye kubira Oscar yarambwiye ati mu artiste bamushorera sana je sinira uzobaza uzogende waza abantu bose jewe video yawe kandi aba artiste batira impuzu kawaida Alvin siyo kawaida ndafise ubushobozi bwo kugura impuzu bigenze gute aya abantu benshi tuzi bambara neza mbwa tujye mu mazu yabo dusanga atakisho bafise no cyane nawe uzoyipibya nkuko ubanza uvugisha ukuri umva jewe impuzu mbarambaye ma concert ndagenda kwa Oscar cyangwa kwande bakazima apana kujanga ngo je ndi mu artiste wa mbere babegwa ukuri impuzu zo gukota ubegwa cyangwa nije nakinyi nikijengina ninjije Alvin mwata kurifunga je ndambara mutajewe mangurisha n'umuduga mugabo nambara kugira wambare fresh una shine una look erega mutaga shambara karatanga respect none wambaye neza arusha zo respecta abantu bose bazugwa nakazi bazubona uyu muntu none wewe deja jamaze kwambarika cha 200,000 none wala yuko mbandu umuntu agize muti no kuma akazi uravuga uyu muntu antuka none amaze kwambarika to nkiki akazi kanje wumva no muhangaye umva uzumbwira amahera aboneka uko umbwiye nawe ndakubwira amahera nayo ikirato cinambara ndi nahindike mu buzima bwawe Alvin byinshi cyane narahevye abana kugira abana twabigize umugenzi urumva narahevye abana narakuze hari abantu bavuga ati hajyanye Alvin ni nadahari nga mu Burundi byo mutipa ari fidèle namucamo abantu rero ni babandi akubwira none babizi gute ko ndi fidèle eske ndabajya kugira ngo ngenda bavuga ko nuza nari fidèle ndamaze kujya mushikiwe avuye ngo uyu mujama ngo wanari fidèle relation à distance iratugora twese umva akanyamerika karahari
urihashe wenyene en personne mu buzima bukabandanya. arabizi none mabujari Très bien. Haha. Atabimenye nyene aho niumva ariko no bafana. akanyamerika sha No hari ibindi bintu. yeah Uratahura mutu uratahura. kabisa. Relix wanditse ati la vie m'a posé ici. Franchement, on est pas mal ici. Dieu merci. Aho hari ni mu ndimo yake ni muri Panda? Panda. This is Burundi. Igende ndirimbo narakunze ukuntu batinga baragira utuboro nyene twagucanye. Pop pop bro. Hayo bakora ati ukuntu atafuta je gutoboa ati. Mutajewe naraciye mu nzira zitabaho. Mutajewe baramvuma. Je bavuga umuhungu n'ikivume, uyu muhungu nakwiye kuba umurundi, uyu muhungu n'abambwe. Naguma ndabaraba tu, ubu bajya bose bavuga n'abambwe. Ubu niyo ndegaye gute, hewe ndagufana, cyubu ndi mufana wawe, hewe wambara bien, hewe ufite umugore mwiza, hewe niwe yanguriye akaye. Uwade avuga ngo ni nyagufa, uno musi nkura musegereza. Narifise target. None target. Nakwibutse umunsi wasore ndirimbo. Gusa Relix yarangoze ko sana. Yarerekana ko uri umupatriote. La vie m'a posé ici. Franchement, on n'est pas mal. On n'est pas mal ici, Dieu merci. Je vous dis Dieu merci. Hama turadukubitira umusaraba ati Imana ishimwe cyane. Okay, ubuzima bwose umuntu ububayemwo. Yeah. We shima muto. Ko nuwo mwanya. Wowe uzobone wundi muntu araronse. Cyane ko umuntu yagiye hanze ngo urumva araronse ngo wumva abari nga mu Burundi urumva ntaco bazo. Urashaka uri nga kandi ukabaho neza. Kandi ukaronka amahera. Rero wowe ni gushima n'umwanya burimo naho Imana ibaye gusiza. Ikintu gaca gifata inzira brother. Je ndemeye ko hansinze. Kubera yuko wowe usigaranye boule zikeya. Hajyanye Alvin ndakubaza. Ni yahe mpamvu Alvin yatumye irinjiye swata. Bwana kufurahisha. 2017 no share indirimbo yawe kuri YouTube. 2020 le 21 septembre. Cyangwa le 20 septembre ko niwe waciye ukoresha Instagram yawe urapostinga indirimbo zindi amafoto yawe Instagram. Iye ka y'imyaka ingahe Alvin ubona ko ari too much. Entre 2017 et 2020. Nanye nkoresha Instagram kuva kera ahubwo bari hackings. Kera ni kuhackinga n'ivyabaho muto. Bon, nari bagira mu mot pass zirahari once Alvin Smith premier ashaka kubona izindi za kera. Izindi. Nanye kuva kera. Yeah. Alvin ni ushani funga. None je kumbona byose biranse kwinshi. Kubera wirabura ntunaboneka ntubura n'amabuli. Brother, mukurangiza ahubwo usigaranye buri nifunge basigira mukurangiza ndakeneye umbwira ibintu nka bitatu kumbura sana kwa nini numvuga ati iki sister vraiment nakikumbuka kumukamisha antuka nina yararonye ibibazo none si n'umugabo rega jewe si n'umuntu uzi bon je ndamukumbura kandi ko ari umugore wanje none ntwara ko ndiko ndacamuye bigoye ibihe vy'amahanuze vy'utunyamerika ibihe vy'iki byo kuja mu kabari uri wenyene uba byose nibihe bigoye kandi uzi ko arongoye muta Efuta abantu bose barongora kugira ngo abagore babo babe hafi yabo tiwa baronke care by feeling mugaje ndabitahura ni by'umwanya muto tu ibintu bizogenda neza sivyo Kamariza viens m'étacher je vais plus te lâcher j'aime quand tu roules sans papier personne peut t'empêcher hano ngwino ng'umuto hashuwe cyane habe nko mu cyohoto aramwega munsi y'umukondo arashaya cyane kurusha mukho nini nakayituta mamolo hahira sohotse ni hit song yakugura imiryango yahe twe tutabona hahiye ni hit song maze kumva ko ari hit song savdike yugura imiryango myinshi cyane yashikanye aho ntari bwashike ko niyo ndirimbo yanje ya mbere ibaye hit cyane 4 jours 5K unakuwa msanii wa pili hapo Sabia chasuya Alvin Smith achasuya yari 4 jours sinibuka 4 jours mwe yari umunsi umwe aho ya na 5K yakwiye umunsi umwe kuko yasikiye umunsi umwe kuko yuko indirimbo ya Kiriku niyo ndirimbo ya mbere mu Burundi yakwiye 6 jours ya Kiriku 5K birahara bon je ni 4 jours rero urumva rero yubaho indirimbo yanje yuwahwe hama je ndashimiye abantu bose bashoboye kunshigikira sivyo abantu bose bon akeza akarigura niko bavuze
mugabo rero ijya ndirimbo sino wabisha niyo ndirimbo yanje ya mbere yantwaye amara menshi kuruta izindi zose kuri audio no kuri video. Bon je ndibaza c'est ça la raison pour laquelle yabaye hit kuko yarantwaye amahera kabisa bikwiriye. Yego je naryohewe gukina nawe bia, naryohewe gukina nawe pool table, nagize vibe meze neza, twayaze vyinshi, wana history nyinshi. Je nemeye ko wansinze vraiment, ndavyemeye ko wansinze. Respect nyingi sana, mga next time nagizogira revenge. Mama unaniangusha. Respect my brother. Ewana t-shirt za Don't Kill My Vibe did available. T-shirt za Burundi forever available. Hariho umurundi dori, hariho mu t-shirt menshi, hariho na zikya ziwanze za mukhama. Mwese rero abantu zenya abakoresha ama Instagram gukoresha nuze online mukaja muri nuze yatuguma dori mukagira ama command canke muri Lexis Buja amasiga ndi mu brand ambassador usi watuguma dori nga mu Burundi brand ambassador himself. Ndakubaha cyane papa. Nguma nambara ama t-shirt yo muri Maison kandi mimi unani inspire byataje. Mimi na Buje sasa ndafisa ko ahubwo na jewe muti rero sasa rero je na ifse kandi wana kabia karaheze motana one amwe kunyongera kandi bon sinje ngaho nirate ngo numva ndakurihire sindakurihira tout simplement ndutangure ngo abantu batangwe kuvuga ngo none yakurihira muta sinkurihira